Bakunzi ba televiziyo Nori Pentesi Nori Event TV, turabaha ikaze, ndabaramukije amahoro y'Imana, muriko muraganira na mwene so Anike Irakoze, wo Kristo yagiriye ubuntu akamuha kumumenya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifise teme ivuga ngo gutsindira ku mugwa wa Satani. Turarisanga mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igice ca 2, turasoma umurongo wa 12 na 13, turasoma mu izina rya Yesu. Titre iravuga ngo icete candikiwe ishengero ry'Iporugamu, ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Iporugamu utufise inkota ikarishe aravuga ibi: ngo ndazi aho uba ko ariho umugwa wa Satani uri, kandi wumiye ku izina ryanje ntiwanyihakanye kunyizera. No mu minsi ya Antipiya icabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Iri jambo ry'Imana ryandikiwe ishengero ry'Iporugamu, aho bariko bararibwira ko ryitwaye neza muri kino gihe, ngo aho abandi bitwara ukutariko ryoryo ryakoze ibikwiriye. Nuko ijambo ry'Imana twese rigiye kutwigisha, rigiye kutwibutsa yuko aho turi, nimba vy'ukuri warakijijwe, umenye ngo aho ndi hariho abariko barangwanya, hari Satani duturanye, nkwiye kwiyambura. Ijambo ry'Imana ico rigomba kutubwira muri kino gihe, iyo ubaye ahantu bakakubwira yuko aha hantu utuye hari abasuma, ugerageza cane kuzitirira, ugerageza cane kugara canke se ukarondera umuzamu kugira ngo akuraririre. Rero muri kino gihe agakiza kacu turakwiye kurondera ikintu cotuma cugara kugira ngo aho dutuye ntihagire ikintu na kimwe cotwara agakiza kacu. Abajene ba kino gihe irevire turakijijwe, ariko dukirijwe ahantu hari n'abandi badakijijwe. Nimba uri umujene menya ngo kwama mw'ishengero irevire ndasenga, ariko ndakwiye no kwirinda kuko abo duturanye bose ntibakijijwe. Hari abajene benshi bariko barakora ibidahesha Imana icubahiro, hari abapapa n'abamama bariko barakora ibidahesha Imana icubahiro, ariko aho nyene niho dukwiye kuronkera resulta nziza. Iyo umunyeshuri ariko ariga, agerageza cane kwiga kugira ngo aronke amaresulta meza, kuko hariho n'abandi bashobora kuyoberwa. Ariko ico nakwipfuriza wowe uriko urankurikirana, vy'ukuri nimba warakiriye Kristo nk'umukiza mu bugingo bwawe, gerageza cane kugira ngo turonke resulta nziza muri ino si, aho abandi bazonanirirwa natwe abariho tuzoronkera resulta nziza. Ko Kristo igihe yaduga yarabwiye intuma ngo ndagiye kubategurira hanyu, ngo aho nzoba namwe abariho muzoba. Ariko si ugupfa gukandagirayo gusa, hari amadiplome tuzosabwa twakwiye kuri ino si kugira ngo tumushikane natwe tube muri ubwo bwami. Nababwiye iyo umunyeshuri ariko ariga, aba ariko ariga cane kugira ngo aronke diplome ashobore kudepoza kugira ngo aronke akazi. Natwe hari amadiplome Kristo azodusaba twavanye kuri ino si. Nimba uzoronka diplome itari karifye, irevire ntuzojayo. Ariko dukorera Imana mukuri no mu mpemu. Abajene duitandukanye n'ibi vya kino gihe. Uri umujene uvuga ati nimba abandi bajene bariko barambara ubusa, mbwirizwa kwambara neza nkikwiza. Nimba abandi bajene bariko barara muri karaoke, mbwirizwa nanje kurara mu ngoro y'Imana kugira ngo ndonke diplome ishimwa n'Imana. Nimba uri umupapa urashobora kuvuga ati abandi bapapa ba kino gihe bariko baraheba abandi bagore babo bari abo bajene bagezweho. Abapapa ba kino gihe bariko bararara mu kabare, ariko wowe urabwirizwa kuza gukorera Imana mukuri no mu mpemu. Uyu mugwa nyene dukinirako, ijambo ry'Imana rirambwira ngo iyitere nyene dukinirako niyo abandi batsindiyeko, niyo abandi baronkeyeko diplome nziza. Rero igituma dukwiye kuronka diplome nziza nuko hariho abatsindiye kuri uno mugwa, niyo mpamvu natwe tubwirizwa cane kugira ngo dutsindire kuri uno mugwa. Rero mwebwe muriko murankurikirana, nuko mwokumviriza ijambo ry'Imana ukamenya ngo aho mbaye hariho abangwanya. Irevire uzokumva abakubwira amajambo menshi, uzokumva abagutera amajambo kugira ngo uve muri iyi nzira y'agakiza, ariko ramiriza cane. Abo ni babandi nyene hamwe dutuye ariho Satani atuye, niyo mpamvu bagomba kuguteshuka kugira ngo uve muri uru rugendo. Rero ndagushimiye cyane wowe wumvirije ijambo ry'Imana. Ico rije kutwibutsa nuko wokumira kuco wakiriye, kugira ngo noneho tuzovane amadiplome ari karifye muri ino si tugiye kwa data. Ibindi vyose twobikora ariko n'ubusa. Salomo yaranditse aravuga ngo byose n'ubusa. Salomo yarongoye abagore 1000 ararenza ko n'umwe, ariko abo bose amaze kubagenzura aravuga ngo byose n'ubusa. Bisigura iki? Byose yarabigendagendeyemwo, ariko arabona ngo byose n'ubusa, ngo byose bishira igihe.
ikintu c'umumaro gusa nuko ukumira ku ijambo wakiriye. Rero ijambo ry'Imana twariko turaganira nari nababwiye ko ryari rifise teme ivuga ngo gutsindira ku mugwa wa Satani. Mwene data wari kuranyumviriza, ndakwipfuriza gutsindira ku mugwa wa Satani, ndakwipfuriza kumenyera aho abandi bayoberewe, ndakwipfuriza kwambara imbaraga aho abandi baziburiye. Tugiye gusenga Imana by'ukuri, nimba aho waruri wumva wari kuracika intege, tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana itwongere imbaraga, dushobore kubana n'aba bantu, dushobore kubana n'ibi bitugwanya, dushobore gutsinda ibyo dutsinda. Kaze ahuri bishoboka urafukama kugira ngo Imana tugirire neza, dufunga amaso yacu dusenge kugira ngo Imana dutabare, turungikire imbaraga. Data mu izina rya Yesu, Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa, ndagushimiye ko iri jambo duhaye Mwami Imana kuja kuturemesha, ngo ntitwiganyire kandi ntitwihebure ngo uko turi ari umugwa wa Satani uri, ariko wowe uzokwama uturungikira imbaraga n'inkomezi zo kudukomeza. None rero kuturungikira imbaraga n'inkomezi zo gutsinda ibyo dutsinda, uturamire muri uru rugendo, utwuzuze Mwami ijambo ryawe, uturinde kugenda dukebaguzwa, ariko Mwami turamirize kuko tuzi iyo turiko turaja. Urakoze kuri rino jambo, turagushimiye, turaguhaye icubahiro mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na mwene so Anike Irakoze, mwarahezagiwe cane.